Holy Mountain TV. Arome cyane inshuti bakunzi ba Holy Mountain TV aho muhurikiye mwese mu mpande zine z'isi tubanje kubaramutsa tubifuriza umwaka mushasha mwiza mukomeze kurarwa cyane turizera yuko mudukurikirana muri benshi turi kumwe n'umungere turashaka kumureka akatwidondora. Murakoze cyane ni Apotre Jean Paul Manirakiza asanzwe ahagarariye Ishengero Center mu ndino kwisi yose kandi nkaba abasanzwe bamenyereye mpagarariye umukino wa basketball mu Burundi n'ivyo murakoze cyane Apotre. Mbega turashaka kubabaza uno munsi twatanga umwaka mushasha w'2022 mbega bariho ijambo ry'umwaka mwatanze ku bw'ishengero ndetse no ku gihugu? Ego nkuko mubizi umwaka turangije bari batiriwe année de conquête rapide, bivuga ngo ibitero binyaruka kandi bizana umusaruro. Igihe cyose tugomba gutanga umwaka turatanga ijambo ry'umwaka. Aho rero ndababwire ko mwishengero twabonye amakonkete menshi, twarabonye abantu batashobora kuba bafite n'ikintu kimwe bakora bagatangura kuziganya hagati yabo, ugasanga abantu bavuye hasi cyane, ugasanga abantu baguza abamoto, abandi basengeye abantu, ibitangaza byakoretse n'igihugu. Twabonye amakonkete menshi, muri ko muraraba ibihano byinshi gucya cyafatiwe byarakuweho kandi ibyo tutari twiteze mwanya muto cyane bikaba byagenze gutyo. Muri uwo mwanya twagiyemwo twabitiriye année de récolte, ukuvuga ngo umwaka w'ivyimburwa yatandukanye n'umwaka wo kwimbura kuko umuntu yimbura gusa ivyo yarimye, ariko umwaka w'ivyimburwa Yesu yavuze ngo ivyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi ni bake. Bisigura ko ivyimburwa ari byinshi abantu usanga bahetse kuja kwimbura. Uyu mwaka rero kwegeranya ibintu byose bigeze kwimbura. Muri kino gihugu rero no mwishengero tugiye kubona abantu begeranya ibintu byari byanyegejwe cyane, ibintu bari barataye, abantu bari barahevye bibaza ko batokoresha. Amashengero agiye kubona umusesekara wagutse cyane, ariko icyo tubasaba ni kimwe nkuko Imana yabwiye Abisirayeli ati mwamara kujya mu gahaga nimuze mwibagire Uhoraho, bazashira Uhoraho imbere, Uhoraho nazo bagira neza. Amen. Murakoze cyane. Muvuze ivyimburwa uyu no munsi hariho generation ziko ziravuka, muvuze ivyimburwa mbega n'ubuhe burore mushobora kuduha bivanye n'ivyimburwa mugomvye kuvuga? Mashamba yo tuvuze récolte ça dépend des domaines. Hari umuntu usanga ari muri carrière yivuga butumwa, ivyimburwa vyiwe ni mishaha myinshi azana kuri Kristo. Hari umuntu usanga ari mu karere banagomba kudandaza, ivyimburwa vyiwe ni kuva muri artisanal agatera ma domaine yaguranye na muri industriel. Muga ivyo byose akiza ko ari umuntu bw'Imana bujana nawe nk'umuntu ari umunyabwenge nuko yozana amalogiciel kumugaragaro. Iyo twokwita kwimbura ari abantu bimbura wanagomba bakimbura dufate nk'imyembe. Imana muno mwaka izotanga ubwenge bwo gufata les dérivés z'imyembe. Hariho usanga harimo amaji, cyo bituma Imana ihaye Moyize abantu bazojana nawe, yamaye yerekwa ryo kubaka ihema ry'ibonaniro. Mugabo yamaye ubwenge bwo kubaka, yacimuzanye abantu bafite ubwenge bwo kubaka kugira ngo bashobore kubaza, bashobore gusiga, bashobore kubaka. Iki ni gihe rero umuntu wese ingabire yose ifise Imana izosuka amavuta ku bintu byiwe bikoroha kandi bikagenda neza. Nivyo numva novuga kuno mwaka. Murakoze cyane. Ijambo mwatanze ry'umwaka uno munsi mwatanze ku ishengero, nizera neza ko atari ku ishengero gusa ariko no ku gihugu. Mbega niye mpinduka mwiteze bivanye n'ijambo mwatanze uno munsi haba ku gihugu ndetse no ku ishengero? Murakoze cyane. Ku ishengero tugiye kubona uburyo bwo kwimbura amashengero akaguka cyane, amashengero akabyara abaririmbyi bakora ibintu binini cyane, indirimbo zikurikanwa n'abantu bakomeye cyane, amakonser manini akozwe n'abana b'ishengero muri kino gihugu, kuko igihugu cyose kigira abana bacu Imana baragihaye. No muri kino gihugu cyacu tugiye kurekorota ari amaproje usanga bayaranyegejwe kanaka, mwebwe yazo twara abana b'iki gihugu kugira ngo bashobore kuyazana ku mugaragaro, aho usanga tuko turimbura amahoro tukayimbura. Nibuka nigeze kuvuga ningaha nkaho nyimba turabakozi b'Imana hakaba intambara mu gihugu, nuko abana b'Imana baba basinziriye. Iyo tugeze hano nk'abana b'Imana igihugu nikizane ivyo bakora nibizane umusaruro munini cyane, nuko abarimo ikibazo. Ahubwo rero mu mpande zose umugisha uzotaha mu nzu z'abagorotsi, umugisha uzotaha mu nzu z'abizera, umugisha uzotaha mu zantu bose bihaye igikorwa cyo kugenda, kandi abamarayika nabo bazokorera umuntu wese yizera. Reka ndababwire bene data, si misi yose inkomezi zacu amazigera ku bintu bihambaye. Hari igihe dukenera inkomezi ziva ku Mana, hari igihe dukenera abadusengera, hari imitego y'abadayimoni, hari imitego y'abantu banka abandi.
muri ico gihe muri uku gihe cyo kwimbura ibihe byose by'imitego Imana yabikuyeho kugira ngo abantu begeranye ivyimburwa bavyeganiriza abantu Imana yateguye ko bashaka guhaga imirwa barongore. Marahezagiye cyane. Mwarakoze cyane namwe tubashimiye. Turabifurije cyane umwaka mwiza namwe mukomeze kuranirwa mwarahezagiye cyane. Namwe murakoze gose. Amen. Merci. Thank you. Holy Mountain TV.